Only football can make you feel like this. Absolutely incredible. Twongeye kugaruka n'ikiganiro c'inkino uyu munsi ni special ni umunsi udasanzwe turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2022 ukwezi ni munyonyo umwaka 2022 tukaba tuje rero n'amakuru y'inkino ashushe cyane aho tuje kubabwira amakuru avuga ngaho iwacu mu Burundi tubabwira amakuru avuga muri Afrika iburayi hose kavyashushe Ligue des Champions ejo izotangura ejo ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu eka byose turaje tubabwire ukuntu bimeze nkuko bisanzwe rero ndi Jean Paul Daniel Monde kuri micro ndi kumwe na mugenzi wanje hano bamwita Jibril nimu nkaba nongeye kumuha ikaze murakoze cyane Jean Paul kumikaze mu kiganiro iwacu Sport News ndabaramukije cyane naba ariko baradukurikira bose muri uyu mwanya turabumva gatanu kuri gatanu turabaha ikaze turatwika turamanuka jampo no mu kabisa amakuru aryoshe cyane yego no munsi n'amakuru aryoshe cyane amakuru mutosanga handi atari kuri iwacu Top TV ni mu kiganiro iwacu Sport News aho tuje no munsi tuza guhera iburayi yes eka maze ndabagezeho iyo bita update news ukuvuga ni inkuru ikiri nshasha kaduhere kuri Manchester United yes Red Devils ni kuvuga ibishitani bitukura abafana b'amajetana tukura ndibaza yes turi kumwe gose ni kuvuga rero ngo uwo bita Ole Gunnar Solskjaer yes bamaze kumwereka umuryango usohoka muri Manchester United bamubwira bati wewe nuri ku rwego rwa Man U bamweretse umuryango usohoka iski kuvuga wana bamurengane ni hatari mbo je nibaza yuko impinduka zari zikenewe umutoza yaje arakora ibintu byinshi mbere wanashaka aranatsinda na za Chelsea arakora ibintu bitandukanye ariko arabura trofe ico tuvuga igikombe burya imigwi ikomakomeye za Manchester za Real Madrid uzanye umukoca ntaguha igikombe burya amaherezo birateba bikagenda nabi baraguhambiriza baraguha ivya bukagenda kabisa nyene bigenze kipe ya Watford kabisa itsindo bine kuri kimwe 4G ariko ubona ko Watford yari yiteguye Manchester ikija mu kibuga ntiyigeze ibona n'ikintu na kimwe bahise ku munota wa kane gusa baronka penalty barayihusha umuarbitre avuga ngo wayiteye nabi aragaruka dege yarayikuramwo kandi arayikura ngo bongera barayitsinda yari hatari ego bari bamukaniye ni Ole rero yamaze kwirukanwa muri Manchester United inyuma y'imikino indwi adatsinda no kuvuga urukino rwa Aston Villa kimwe ku busa ngira ngo muravyibuka Everton banganya kimwe ku kindi Manchester United itsindwa na Leicester ibitsindo 4-2 Manchester United kandi itsindwa na Liverpool 5 ku busa Tottenham batsinda 3 ku busa Manchester United itsindwa na Manchester City 2 ku busa none Watford nayo batsinze 4-1 famille Glazer ba Joel Glazer ba Vlam Glazer baravuga bati ntitugiye kwihanganira bayemerewe n'abafana babona bafite ivyapa muri stade bavuga bati Ole out rero Ole yamaze kuja out yamaze kwirukana bavuga ko ubuyobozi bwa Manchester United bagize inama amasaha 5 yose inyuma yo gutsindwa n'umugwi wa Watford bariko baravyigako Watford yagarukanye umukoca yitwa Claudio Ranieri yahaye igikombe muri Leicester City atani byo babiha Poro niho naboneye yuko iyi equipe ari umutoza equipe n'umutoza vraiment equipe n'umutoza kubera ijya Watford yari gukoroka ariko umutama w'umutaliyano Ranieri yaraje Watford hinduka yose kabisa burya abafana ba Man U nibo ubona ko Watford ari equipe ikomeye gose kuko nta gahengo twigeze baronka muri match yari match ubona neza ko ariyo kwirukana umukoca ego aho bamwe bavuga match hari Maguire yariye n'umutuku rekere kumbira Maguire barayambere ikikiri igitego ca mbere akubiswe umutuku naha rero muri mitari 1-0 ni hatari nibaza yuko Ole nta kumubeshera byaragaye yuko ngandi kumwe n'umukunzi bamwita Demarche de Marchizo
Demarche turanyumva ndakumva kabisa umeze neza nawe ndashima Imana Allah subhanahu wa ta'ala. yes Jalalu ndi kumwe na mugenzi wanje hano bamwita Jibril aranze umufana wa Mani ni umufana wa Mani arabirahe muze faranga harabira bo ari ku masanganzira okay ariko umeze neza rero Mani ni hatari rero kera kabaye umumenyereza Ole Gunnar Solskjaer bamweretse umuryango usohoka muri Manchester United yinkuru wakiriye gute wewe Mwanya umwe naryohewe mu guhindi mwanya nabonye menga ati just nyene simple like that Manchester play Ferguson nabonye menga biracyari byabi nawe ku bwawe uvuga uti bari bakwiye kumureka je ku bwanjye mbanje nkafatira kuri reactions y'aba players ba Manchester United imbere na mbere ikintu wovuga ngo cyararyoheye nka kujya nyene ikintu kibuka cyabanga witera mu birere nubwo bo bavuze ati inyishu zahiri usije twebwe abafanzi twabona mengo uyu mutoza usije naje kweri nabibona kubera Manchester murayibona ntiwovuga ngo ntiwobaza umuntu ati Manchester mbe umukinnyi wayibona gute ubona ari ikipe ikina offensive attacking ikina defensive igatengra amakontra ntaje yabona mu bisanzwe yari ikipe nyine ijya mu kibuga kuri ifise abakinyi bashobora kugira ibyo bakina mugabo nta kintu babyigwa babona bakora mu kibuga muri make byaboneka yuko ujya mumenyereza wanyu Ole Gunnar Solskjaer yari umuntu ari timide wabona yuko ari no kuri bench wabona yicariye nta kintu yavuga mbega ubwo nta gutinya abakinyi byari birimo nukuvuga Manchester na Ole Gunnar Solskjaer ivyo bintu byari bihuriye vraiment gufata umuntu yivire muri Cardiff City na Morocco yiwe ukamushikiriza intebe ya Manchester kunuka gukangishije Paris Saint-Germain ijya match yakuwemo n'abakinyi ubwabo biprogramye bagira ibyo bakina si umutoza yayikuwemo gusa nyene byamubwiyeko mugabo kweri yarakwiye kuva ku ntebe ya Manchester bizopfira handi mugabo Ole Gunnar Solskjaer yotsena na Manchester ntabwo byari bihuriye kuko yarakwiye kuba umukinnyi mu bandi kwitoza basi iyo bamugira vice coach omwe oya hari ibintu yoza aravyonga na vice coach yarakwiye kuba nk'umukinnyi mu bandi akazayicarana na ba Madrid none Shadi je ndi kumwe muri studio na Paul nibaza kunyumva neza eske tuvuge yuko ijya staff ya Mani yarirongowe na Ole mbega ijya staff bamuhaye akarike n'uyu Fletcher eske bo ntibo bari babifisemo uruhara bose hamwe ijya staff yarikuye coaching yarikuye kuba iri ku rwego rwa Mani ubibona gute sinokurikirana niyo baguye umva byose nogurura ngakura kandi wababanta ati iyi kipe umenye irimo virusi umva hari umutama yitwa Mark Ferran we uramuzi wa kera no kuri Ferguson mbe we ubona gute ubona hari ico yigeze aterera canke n'utuguvu twose twari duhari yari Mark Ferran none baterera ibyo badafise gamwana wa mama bajya bose bicari hajya birira amafaranga no kuraba ngo maniyo yacu yabo gute oya Mark Ferran n'umuntu akomeye cyane bakoranye na Ferguson indugu yangu nakomere mugabo none akaboko kiwe wabonye nakaye gacuti yacu nje nibaza yuko ibyo ba gituma na wachacho ya mazi gukorana na Ferguson sava jorose kandi abizi barakoranye yega nujya Ole wovyita ko bakoranye none ivyo bavuga ngiya vyakiriye byose mu matwi wiwe oya yaranamukoceje ari umukinyi wiwe mu kibuga urabizi tukaba tumuzi Ole Gunnar Solskjaer nk'umuntu yumviriza bose ujya mugabo nawe nk'ubu yaba waparubena kumuvugisha ku telefone ukamuhenda ati iyi match uzokina uze kugira ibi yova yabigize umva muri uzumurabe kritike zose bamubwira ko mubimenyesha makuru
aho bashize yaca ashaka aho nyene umva nko gufata dufate urabona nk'umunsi wahora na Tottenham yarakubise kajya ga system ka 3-4-2 karamuhira aca avuga ati umukenyero n'uyu nguwo ari inyabije kwande mbasha ninde mega cyakurikizaho Liverpool yes imukubita tano mfashe ijya match ndayifate n'itabaye kubera uribuka ko twitwaje imuyinga kugira ijya match ya Olympique Stars na kuri telefone ngeze hano hari connection ibitego bine mana yanje mu gice cya none gashati Eshadi kubera vraiment ujya mutoza jewe Manchester United none gashati none gashati tuvugana ukuri eske ubona Manchester United ugwego abakinyi bariko turetse n'umutoza eske ubona ugwego abakinyi bariko bari ku gwego rwa Man City Liverpool na Chelsea canke resultat zihari zariko ziratangwa zihuye na bajya abakinyi nyene Manchester yari ifise wibona gute tufate nk'akarorero nk'ijya match nk'ijya kipe uwitoza yego uwitiza nk'umutoza nka Guardiola akarorero canke ukayimpera nka Simeone Diego Simeone canke bajya kajya kagabo gatoza Espagne ubu ni kande Luis Enrique ukayimumera nk'ujya turamuha kweli nawe ariko aravugwa ndabira ku ikipe ayishira ku mwanya neza akagukubita ugiye akagutera possession none Shadi none Shadi kandi hari abantu bavuga ko bajya abakinyi batigeze biyumvamwo ore na gato ari naco gituma batangare zita nijya wewe nivyo ubona na wewe baramwiyumvamo ahubwo ibyo yababwira ntabyo bemera kubera numva kumwubaha baramubaha ibintu yababwira barabona ati ibi bintu tugapfa dukinye na kimwe tuvuze byinshi ucu bumwe ubona ni iby'abakinnyi bipanga ujya mugabo rero nta kintu na kimwe ndamubona iyo yagize afasha ikipe bijyanye n'umutoza okay Shadrack Martial imbere ko tujya ku musozo nagira ndabaze abandi bavuga yuko ijya equipe ya Manchester United ikiricwa na Ferguson babona Ferguson akigenda gifata retraite yabahaye David Moyes urabona ivyo bamukoreye mu nyuma bahitiramwo Louis van Gaal niwe abahitiyemwo muribuka yuko ikipe ya Gasenyeso yarehowe na Kizungu FC ari nazo zazahore ku mukino wa nyuma wa champion iheruka baje kurangira ari ubusa ku busa bitabaza prolongation biranga mugabe ikibazo cyuko umupira ari watanga uteze biza kurangira ekipe ya Gasenyi na Kizungu amasaha bafashe badateye penalty banavuga ati reka izi penalty tuziro portere ku wundi munsi ntibagire uzokwitwaza ngo amasaha yari yafashe no kuvuga umupira ntiwaheze penalty bazozitera ku wundi munsi bitarenze ku munsi wa gatatu turaza kumenya uyu munsi president wa federation umunsi aza gushingaho hanyuma Rugese na Karugunda ikipe ziri kuri karibre imwe ariko imwe yari ifatiye iyindi nayinywa bikaneza Rugese yatsinze Karugunda ibitego biri ku busa bahuriye ku kibuga cyo mu Kizungu ikipe ya Shoza yahuye na Gacu ikoresha experience bigoye cyane ikipe ya Shoza ikomeza itsinze ibitego 3-2 hama Nzove yahuye na Dynamic abasore kabisa Dynamic nk'uko izina ribavuga barashapotse barayinywa Buranzove bayikuramo ibitego 3 byose ku busa Dynamic birakomeje hanyuma yundi mukino no wahuje Rukusha na Kayove Rukusha itsinda ibitego biri ku busa aho ndimo ndavuga iyatsinze ibikomeje direct na bya roturu imachi ya Mukoni na Mugano derby uko byagenze byaranganije derby ewana ndavuga derby di Nord yego byaranganije hama zinganije baja mu mapenalty mapenalty nk'uko bizi burya kenshi l'équipe favori gagne Mugano ibirakuye nko Mukoni Mugano irakomeza kuri penalty zine kuri imwe bari barushijwe kabisa hanyuma equipe ya Ndava nayo nyene zaranganije mugabo baja muri penalty itsinda 5 kuri 4 hanyuma ndavuga kuri icya kibazo cya meilleur perdant bavuga ngaho urabona yuko Rubenga yabaye meilleur perdant kubera yatsinze 5 kuri 4 yari yazitsinze mugabo ngaha Mukoni
ni lost izoca itaha kubera ntizoja muri mail perda kubera abona Mukoni yakubiswe zine kuri imwe. yego ngiye yatsinzwe gose hanyuma tugenda ku ikipe ya Rusenyi yahuye na Muravyo nyene Muravyo yamashurwe urayizi yatsinze ibitego bitandatu byose ku busa hanyuma yindi kipe nikinanira urayizi ba basore bahariya ku mupaka w'u Rwanda bayobowe na wa mugabo afise ijwi Megan Antonio Conte yatsinze ibitego bitatu Ego. yatsinze ibitego bitatu batsinda kipe ya Murama barakomeje ndabe sinibaza ikipe ya Tura rero muri izo kihura na mere perda hagati ya Mugano na Mukoni urumva aho ntuzera ntirimo Mukoni ntirimo no kuvuga bazoca batora Rubenga ndakeka niko bimeze tuza kuvugana neza cyane na president wa federation ndakeka resultat nizo zabonetse muri Giteranyi football tournament ku munsi w'ejo Yego reka tugushimire cyane hama kuri mani tugaruke ko bajya bamenyereza iri kirifuza Zinedine Zidane biravuga yuko bashobora kumuronka canke Pochettino akaza gutoza Man U Zidane nawe agasubira muri Paris Saint-Germain biravugwa na Luis Enrique we yavuze yuko yanabishe yavuga ati mbega ni itariki imwe yo kubesha tivyo bintu Jesse urumva ko binakunda ibintu nk'ivyo ubundi mumenyereza ariko aravugwa ni ndegabasha ubundi ariko avugwa nindi ngibutse ubundi Luis Enrique Zidane na Pochettino Okay. Wonyene wa Ajax Amsterdam. Wa Ajax voilà. Yes. bisanzwe jewe ndimo ndabona ikintu cy'ubugenda nari nkeneye umutoza nimba bari kugira bagashira mu cyuma bagafotokopya umutoza nka gwadi genda shaka umutoza w'umutekinisiye hamwe n'icyarano ndimo ndaraba Manchester avuga ati c'est Manchester uvuga ngerageje kuri abo batoza uvuze reka ngende ngira ko umuntu Pochettino nshishije magakuru agatukura akavyibushe uramwamaganye ndamwamaganye ariko naho mwamaganye yaratumye River ntuzenya Tottenham ikomera ni Tottenham nye none Moses Everton ntiyari yayidugije bamuzana Manchester waje kuyiduza urantsinze yasuye muri West Ham ku izina ryiwe byakunze rero akwiye nagume mwazijya nyene twagiye Erik ten Hag kabisa ni tekinisiye kandi arazi kudevelopa amatara arakinisha abakinyi neza Erik ten Hag noshira kakavi gaciye makabare gatoye Erik ten Hag yisaba bukebuke ama twagiye kuri Luis Enrique byari byiza gusumba abandi bose mugabo ntivyokunda nta muntu yoba afise mondial imbere yiwe ari umutoza w'ikipe y'igihugu yarabaye qualifié ngo akurutsire muri club azopfuma bitekereza nyuma mugaye iyi mondial ntiyoreka kuyizamwo kuko niwe kugira bivuze nivyo twagiye kuri Zinedine Zidane ntubone ngo yatsinze na Real Madrid bijya bintu burya sindamwemera cyane ndamwemera cyane mugabo aje ivyoba bibi nuko bozana ngo Pochettino oya Zidane nivyoba bibi yego kubganye nashaka Luis Enrique gusumba abandi bose Rambla na waravugwa Rambla ni n'umurejanderi wa Mani ni n'umurejanderi urabizi mugabo kabisa ari kuri kari mitende Michael Carrick niba mureki interima yangitse nyene Luis Enrique acha muri sama none yari heze okay reka tugushimire cyane wakoze cyane utubwiye byinshi merci beaucoup dunia ndawana na Jibril kabisa sawa merci beaucoup nawe akazi keza Okay, reka dushimire Martial ingwanyi munsi atigananirwa tumushimire cyane ku bitekerezo atubwiye sinzi ko hava yita urumva yuko adufashije cyane rero ni vya Man U tuyimaze kumwanya munini Man U yamaze kwirukana umukoca abakoca bariko baronerwa ni Enrique Zidane Pochettino benshi cyane mwabumvise ariko ntituzi ko bizove bahira reka rero tuve kuri equipe ya Man tuje no muri Espagne n'umukinyi bamwita Sergio Kun Aguero akaba yamaze kugira ikibazo aho umutima utangwemere kubana nyakina. Allo yitaje Assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni muri studio iwacu Top TV.
turi mu kiganiro iwacu Sport News turi kumwe n'umumenyesha makuru witwa Paul Dunia yego nawe hari ibyo yashaka kukubaza dukunda kumutazira shehe muri sare we shehe vipi safi yawe nda Jean Paul Dunia Le Monde nagiye ngo ndakuramutse cyane no garago ikaze muri iwacu Top TV mu kiganiro iwacu Sport News yego nagira ngo sabe wowe nawe uri umufana wa Manchester United ni umufana wa Manchester United ni umufana okay muri Manchester United zamaze guhindura imirisho umumenyereza wanyu Ole Gunnar Solskjaer yamazemo hafi imyaka hafi 2 irenga ko gatoyi bamaze kubereka umuryango yeski iyo nkuru we yakiriye gute ati umumenyereza mukuru wa Manchester United Ole Gunnar Solskjaer bamaze kumwereka umuryango usohoka iyo nkuru yakiriye gute iyi nkuru nayakiriye neza kubera bivaye nuko n'umutoza ariko aritwara nabi ego none arabamenyereza ariko baravugwa hariho Luis Enrique akocha igihugu cya Espagne hariho Zinedine Zidane muri kino gihe atakaza afise hariho Pochettino wo muri Paris Saint-Germain hariho n'undi mu legendaire hariho na Laurent Blanc bariko baravuga yuko bashobora kuza gusubirira uyu Ole Gunnar Solskjaer wewe muri abamenyereza bose ni uyuhe wifuza ko yokuzira mu mugwi wawe muri abamenyereza uwo mbona yogerageza ni Zidane canke Luis Enrique niyo mbona bashobora kugerageza kubera burya kuza gutoza Manchester n'umutwaro buje kwikorera kandi ukomeye ni equipe y'abafana baravuga cyane urumva ubaye akayizira itambi urumva nyene baragukomera induru maka wowe wisoje bibaye n'ukuntu hari izina riba rikomeye uvuga umutoza ataribona ego umutoza ataribona Manchester United irashobora kumugora kubera bivanye n'izina rikomeye di hatari boza ndakubwiye Zidane ivyo arabishoboye cyangwa Luis Enrique none she tubaza kandi kabazo k'amasiko urabona equipe bayihaye Karike na Fletcher abari basanzwe bungirije Ole eske ubona bigiye kuzogenda gute bo bazovyitwaramo neza urumva mu bisanzwe bajya n'abana ba equipe kandi byategezwa kugenda uko nyene kubera turakumva nibo bateza nyene kuba barayisigaranye birumvikana kandi nta ngorane ndazi bazobikora uko bazoba bashoboye none nka match ya Villarreal yo bibona gute eske ubona bazokwitwara neza ko ari na match ikomeye cyane iyo ni match ikomeye cyane ariko barashobora kuyitsinda nibisanzwe ego shehe reka tugushimire cyane tukwifurize n'umunsi mwiza wakoze gutwitaba ikindi gihe twagukenera tuzoguhamagara sawa mzuri okay twari tukiri kuri Man U rero turavugana na shehe twavuganye na Martial bose batubwiye ukuntu bavyumva ariko ndavuga kuri Sergio Kun Aguero yamaze gusezera ku mupira w'amaguru aho ikibazo cy'umutima cyamubanye ndase afise crise cardiaque iteye ubwoba rero akaba yahisemwe kumanika inkweto cyangwa kumanika igodiyo nkuko bakunda kubivuga nibaza yuko Aguero yagize départ nziza muri Atletico Madrid muri Manchester City n'umukinyi yabaye meilleur buteur inshuro nyinshi cyane nibaza yuko ivyo yageze ko ari byinshi ariko akaba atashoboye kuronka Ballon d'Or akaba atashoboye gutwara cya gikomeye cyane kimwe cy'amatwi bacita ngo ni igikombe cy'abagabo UEFA Champions League rero akaba amanitse inkweto ku myaka 33 irenga ko gato hafi 34 yaragifise ingufu zo gukina ariko novuga yuko kuva ashitse muri Barcelona bitamuhiriye yashitse avunika agatangura iminota mike nubwo yatsinze igitsindo kimwe none Aguero eske ubivuga ku iki ako biboneka neza ko nje novuga pore kuri Aguero n'abafana biwe parce que na jewe yari umukinyi mbona yitwara neza kandi namukurikiranye kenshi muri Man City cyane muri Man City niyumvira yuko Aguero ahagaritse umupira akiri muto
yego yarakiri muto acari muto gose imyaka 33 ego naho hariya ubukuze benshi baca bastafu bagaheba ariko agora yaragifite ingufu zo gukina yego niyumvira yuko vraiment ari ikintu kibabaje cyane ni ingwara byakire mbe ntunze urabona ko ntunze yataragaruka Eriksen namaze iminsi mbona amakuru bavuga ko azogaruka ariko ntaragaruka biboneka yuko umutima ari ikintu gikomeye ashobora kuja mu kibuga hajya barinze baguhagarika ngo reka gukina ababibonye ko umunsi umwe wo kwihagarika kandi uzi ko bimaze kudutwara abakinyi benshi umugabane wa Afrika urazi ba Marc-Vivien Cameroun umurundi ntunze Happy Fati voilà bimaze guhitana abantu ya mtipe wo muri Senegal yakina muri Tiote Tiote yakina muri Newcastle bose byarabashikiye umva rero na Aguero ngira abaganga babonye baravuga bati hako iyo crise ishobora gushikira ko urabona ko no muri eho byahaze kudutwara Eriksen baza bati we hagarika nawe urumva ntazo yabishagarika ko cyitse kuri byinshi agace bikurikirana bukebuke yes baboneka neza ko yaza ko bari nk'umufaransa cyangwa umwongereza ngira yo cihabwa akazi kuri za Sky na za Canal Plus nabonye banasi bose basigaye ari abapunditsi kuri za Canal bagabo ba Espanyol bagiye usanga ko ururimi vraiment hajya nivyo ukunda kabisa tugarutse kuri Man U hari ini nkuru ivuga yuko Zidane igituma adashobora kuza gukoca Man U ngo nta congereza inkuru Owen yazindutse aravuga Michael Owen ati Zidane yari umukoca mwiza kandi yo dufasha ikintu ariko ururimi rwo mugora ariko nibaza yuko ivyo nibaza ari kwitwaze ni bya rationalisme hari abantu bavuga ko Arsene Wenger muri Arsenal ari nzava yavuga igifaransa oya reka oya indi marazi ama interview Jesse arazizi ariko ngo ariko arabwira abakinyi ngira nicage yarafise abafaransa benshi ba Viela ba Thierry Ali ba Pires ngira yababwira mu gifaransa pera ariko hari inkuru zivuga yuko football burya ari memelange n'ururimi rumwe musange football ni anglais ni congereza abona ngaho wacu anglais ariko urashobora ngo kuvuga ururimi rumwe gwumvamwo bake ariko equipe ntihagire ikibazo muri East Africa musange football ni Giswahili muri East Africa uri mu kuki tazi Giswahili ngira ntumenye ngaha biragoye mugabo i Burayi congereza English niko bimeze okay nibaza yuko rero yini nkuru twovuga tukiri mu nkuru zo hanze y'ikibuga ni Dimitri Payet ejo mu rukino na Lyon Marseille na Lyon Dimitri Payet agiye gutera corner abafana ba Lyon amutera igicupa c'amazi akimutera Lyon yari yakiriye Lyon niyo yari yakiriye Lyon yaki Marseille bamutera igicupa c'amazi agwa hasi abantu bose baramukikuza baramuzibira bari bazi ko apfuye hanyuma arbitre amaze kubona ukuntu bigenze ahitamo guhagarika urukino ngo rageze ku munota wa 4 gusa arahagarika urukino ruhagarara urukino ruzobana tuzigere ruzobananiza ariko urukino ruzobandanya eske we ijya myitwarire bajya bafana ba Lyon wayifashe gute n'ibintu n'ibintu byiza muri football bidahesha icubahiro vraiment umupira w'ubufaransa muri ligue cyane twarayivuze ngaha ega subwa mbere biba ryara abafana nimbara ba Lille n'abariyo nyene batereye ibicupa vyaka mu kibuga match irahagarara ubu naho urabona ko kuri iyi match ya Lyon na Marseille bafashe umukinyi vraiment agiye gutera corner ntabatutse ntaca babwiye ntaki muri kinyi batuka gute kubona yuko hashobora kuba harimo ikintu ca racisme ni racisme urabona ko afite amaraso y'abirabura ujya no mwirabure Dimitri Payet avuka mu mazinga ya Réunion yaboneka ko muri Afrika biraboneka ngo bitangwa la France d'outre-mer iki kintu c'amacakubiri urukoba iburaya kiguma naho intera kiguma ciyongera bavuga rero ko bakimuteye ahita aravye abakinyi ba Lyon bace baza baramuzunguruka yataye ubwenge umuhagarikiza abona ahitamwe kugira iki guhagarika match ego biruvye umuntu yari yapfuye none umuntu adahema ni hatari reka turindire turabe reaction ya UEFA ngini izofata ingingo nijya ya Fédération Française de Football no bazofata ingingo turindire F gatatu yes ingingo bazofatira equipe ya Lyon n'abafana nibaze yuko Lyon bashobora no kuyihana igashobora gukina inkino zayo ari ya wikro atabafana barimwo yego vraiment ico gihano kirabakwiye vraiment kirabakwiye hagiye baca bafata rujya ruhande byabereyemo bakaca barukuraho akazosigara hari vide nama ndabibona mu Bufaransa yako ni gake bakoshora kugira ama match ya wiko ko nababibona mu ruhombo
Bo urumva ni Cyane n'uruhu. guhana ekipe kubera bumva bagize awiklo ni ukuvuga abafana bari kuri mugabo kibazo ikindi kibazo ntacuti bariya bakunda kugura itike umwaka wose abanyabara bigende kubabigira rero barayiguze abafana nibo bahomba kandi byagize umwe ugaca usanga uri ku ruhande guharira kuri korone n'uwo hariya arabizize Narabizize. rema hariho abafana baba baje Yatari. kuraba umupira Yatari. akantu k'inzigo baba binjiye ego nibaza yuko ababijejwe babikurikirana bazohanura bavyumve bafatire mejire noneho nk'ujya amafana yabize nazo yarafashwe Oya, hajya yabasha none na vare Ni direct. vare irinda yerekana ibintu wakoze hajya vrema hajya yarafashwe ego okay hari mu rukino rwo rurahuza equipe ya Lyon yari yakiriye equipe ya Marseille gutyo Dimitri Payet bamutera igicupa ahita agwa igihumura urukino rurahagarara bo reka rero nibaza yuko twonyeraguritsa twamaze umwanya munini kuri Manchester United amakuru avugwa kuri Manchester yuko ureba mutekereye imiliyoni 7 n'igice byose kuri birashoboka kontra ko yari afise. bamwirukanye ntiyatanze imihoho yaza ko yatanze imihoho urumva ntiyari kubaza kugahera mugabo mu gihe bamwirukanye bategeza kumutekera ko muri kontra babirimo yego nuko rero reka rero cyo duhera mu gihugu cy'ubwongereza tunyaraguritse turamareza itatu yacemo twihuta tunyaraguritsa gose bari bageze ku munsi wa 12 byo bita 10e journée Leicester umukino gwatangwe ya Leicester na Chelsea batsinda 3 ku busa Chelsea kabisa yitsinze iguruka ubona yuko yayirusha cyane Chelsea mu minsi iri en forme urukino rwahuye kandi yari Newcastle yahuye na Brentford banganye 3 ku bindi Brentford iri equipe ikomeye cyane gose iruka kuduga aho imaze gusinda ama equipe menshi akomeye Burnley na Crystal Palace ya Patrick Vieira 3 ku bindi na Burnley yisanze wayo Patrick Vieira nafsi na atanu ashana mu bitero kabisa aratsinda aho bazaha bose barahindutse barahindutse ubuzana ibyo bintu byo kunenera n'ibikirimo aratsinda kabisa nagira mvuge ngo zahazuhamagagwa mu kipe y'igihugu y'Ubufaransa kumbe akinira Cote d'Ivoire Aston Villa itsinda Brighton and Hove Albion bibiri ku busa Watford itsinda Man U byatumye na Man U mu mugeza bamuhambiriza bine kuri kimwe Wolves itsinda West Ham kimwe ku busa Norwich itsinda Southampton bibiri kuri kimwe Liverpool yihaniza Arsenal 4-0 bayitazira ngo ni binezero 4-0 4G kabisa babatsinze baguruka aho umukinyi byaboneka neza ko Arsenal dashira kuri ni Nota Valesi yatanze kado kabisa aza gutanga pass nyine yerpa tanga assist yari yarengewe Diogo Jota atsinda igitsindo cyiza cyane Manchester City itsinda Everton 3 ku busa Tottenham itsinda Leeds United kimwe ku busa umutoza Antonio Conte ageneza muri Premier League anayimenyereye azi ko yaheje n'igikombe Chelsea bavuga ko yaserebuye igitego cya kabiri nk'umuntu atwaye umupira na uravye celebration yakoze yatugurukira mu bicu yego ni Tottenham rero yatsinda Leeds United igitsindo kimwe ku busa Antonio Conte atangura neza cyane muri Tottenham equipe yarigeze habi yerutse no kwirukana umumenyerezi yindi celebration ngo yaryoheye abantu gose celebration umutoza Steven J Gillard imbe yaratsinze nawe yatsinze Aston Villa yatsinze amagora 2 mu minota y'inyoni voilà byumvikana yuko arabamenyereza babitanguye neza cyane reka turindire turabe ibyabo nyene bazobandanya babikora gushika rero Chelsea ni ya mbere ifise 29 Man City ni ya kabiri 26 Liverpool ni ya gatatu 25 West Ham yavuye ku mwanya wa gatatu bayo ya kane ni ifise 23 Arsenal yagunye mu kibanza cyayo ca gatanu ifise 20 Wolves 19 Tottenham ni 19 Manchester United iri 8 amanota 17 itatu za nyuma ni Burnley ya 18 ifise amanota 9 Norwich City iri ku mwanya wa 8 iri ku mwanya wa 19 amanota 8 Newcastle ku mwanya wa 20 n'amanota 6 akaba uko vyifasha mu gutsinda ibitego byinshi ni Mohamed Salah wa Liverpool afite 11 Jamie Vardy afite ibitsindi 7 wa Leicester City urumva ko mu bitsindo bine byose Sadio Mane afite 7 Michael Antonio wa West Ham afite 6 Maxwell wa Burnley afite 5 Rafinha wa Leeds afite 5 Diogo Jota wa Liverpool 5 Ismail Sa yes ni wa Watford afite ibisindo 5 Roberto yarayizonze Mani ugushika hamwe Mani ivuga ati je ndahuye n'umukinyi kabisa mungu umwirabura turuka mu munyakamerun Ismail Sa ashobora kuba ari umunyakamerun cyangwa Cote d'Ivoire gutyo yes ndacha cyane n'umunyamari ni Ismail ni umunyakamerun yes abafite ibisindo 4 ni benshi hariho Reece James wa Chelsea 4 Callum wa Newcastle 4 Cristiano 4 uitwa Nason afite 4 nawe nyene Joshua King 4 Pierre-Emerick Aubameyang wa Arsenal 4
Neil wa Brighton afise 4, Canol wa Crystal Palace nawe afise ibitsindo 4, akaba ari uko vyifashe muri English. Tugarutse kuri Ismail Sari yahushije penalty agahita kina mpaka agatsinda igori akaja gusaba ikigongo abafana ati mumbabarire kuba nari nayihushije yikuye mu kabari nari nabigize ndabishaka. Yes. Muri La Liga Santander bari bageze ku munsi wa 14, Levante itsinda Bilbao banganya na Bilbao kimwe ku kindi, ubusa ku busa hari vendredi ku munsi wa 5. Celta Vigo na Villarreal banganya kimwe ku kindi, Sevilla inganya na Deportivo 2 ku bindi, Atletico de Madrid itsinda Osasuna kimwe ku busa, Barcelone y'umumenyereza mushasha Xavi Hernandez kimwe ku busa itsinda Espanyol muri derby yi Barcelone, Getafe na itsinda Cadix ibitsindo 4 ku busa, Granada itsindwa na Real de Madrid ibitsindo 4 kuri kimwe. Granada mugihe yahawe yeretswe n'ikarata itukura. Elche itsindwa na Betis wayo ibitsindo 3 ku busa. Real Sociedad inganya na Valence ubusa ku bundi yacitakaza ikibazo ca mbere. Rayo Vallecano itsinda Rayo Vallecano na Mallorca bazokina uyu munsi ku munsi wa mbere. Gushika ubu Real de Madrid yashibi ya mbere ifise 30, Sociedad ifise 29 ya kabiri, Sevilla 28, Atletico de Madrid 26, Betis 28 ni ya gatanu, Barcelona ni ya gatandatu ifise 20. Equipe nka Valence ku mwanya wa 10 n'amanota 18, zitatu za nyuma ni Elche ifise 11 na 18, 19 ni Getafe ifise 9, 20 ni Levante ifise amanota 7 gushika ubu akaba uko vyifashe. Amaze gutsinda ibitego byinshi ni Karim Benzema wa Real de Madrid ifise 10, Vinicius Junior aramukurikira bose n'aba Real de Madrid, uyu munya Brazil afise ibitsindo 8, Luis Suarez ibitsindo 7, Raul wa Espanyol afise ibitsindo 7, Memphis Depay wa Barcelona 7, Michael Oyarzabal wa Sociedad afise ibitsindo 6 no 6, William Joseph afise 6, Joselu wa Alaves afise ibitsindo 6, Radamel Falcao afise 5, akaba uko vyifashe muri Espagne. Cyo turabira hamwe no muri Italy. Yes, muri Italy bari bageze ku munsi wa 13 13e journée. Atalanta na Spezia, Atalanta 5, Spezia 2, Lazio itsindwa na Juventus 2 ku busa, Fiorentina itsinda 4 kuri 3 vya AC Milan, Sassuolo na Cagliari banganya 2 ku bindi, Salernitana itsindwa na Sampdoria iwayo 2 ku busa, Bologna itsindwa na Venezia iwayo kimwe ku busa, Inter itsinda Naples 3 kuri 2, Genoa itsindwa na Roma iwayo ibitsindo 2 ku busa, Jose Mourinho yikura mu kabaregwa. Hellas Verona izakukina uyu munsi na Empoli igihe cy'isaha 1:30, Torino ikina na Udinese igihe cy'isaha 3:45, akaba uko vyifashe. Gushika ubu equipe ya Naples ifite 32 ni ya mbere inganya na Milan 32 nyene, Inter de Milan ifite 28 irazikurikira, Atalanta ni ya 4 ifite 25, Roma ya Jose Mourinho ifite 22 ni ya 5, Lazio Roma ni ya 6 ifite 21, Fiorentina ni 7 ifite 21, Juventus na ifite 28, zitatu za nyuma ni Genoa 18 ifite 9, 19 ni Cagliari ifite 7, Salernitana ni 24 ifite amanota 7, akaba uko byifashe muri Serie A mu gihugu cy'Ubutaliyani. Muri Bundesliga namwe bageze ku munsi wa 12, Augsburg ku munsi wa 5 yatsinze Bayern de Munich ibitsindo 2-1, Hoffenheim itsinda Leipzig 2 ku busa, Arminia Bielefeld inganya na Wolfsburg 2 ku bindi, Leverkusen itsinda Bochum ibitsindo kimwe ku busa, Mönchengladbach itsinda 4 ku busa bwa Greuther Fürth, Dortmund itsinda Stuttgart 2-1, Union Berlin itsinda Hertha Berlin 2 ku busa, Freiburg itsindwa na Eintracht Frankfurt iwayo 2 ku busa, Mayence 05 inganya na FC Cologne igitsindo kimwe ku kindi. Gushika Bayern ifise 28 ya mbere, Dortmund ifise 27 yayikurikira, Freiburg ni ya 3 ifise 22, Leverkusen ya 4 21, Union Berlin ya 5 amanota 20, Leipzig ni 7 ifise 18, zitatu za nyuma ku mwanya wa 13 ni Stuttgart ifise 10, Arminia Bielefeld ifise 9 ni ya 17, Greuther Fürth ni ya 18 ifise inota 1. Gushika ubu akaba uko vyifashe muri German Bundesliga. Gushika ubu wabita Robert Lewandowski ni wa mbere Munich afite ibitsindo 14, uyu ahabwa n'amahirwe yo gutwara Ballon d'Or. Erling Haaland inyuma yo kuvunika afite ibitsindo 9, bibutse ko amaze inkino 2 adakina. Patrick Schick wa Bayer Leverkusen afite ibitsindo 8, Anthony Modeste wa FC Cologne afite ibitsindo 8,
Taiwo Onyi ni umunya Nigeria wa Union Berlin afite ibisindo 8 nawe nyene. Jonas Hoffman wa Borussia Mönchengladbach afite ibisindo 6. Serge Gnabry wa Bayern Munich afite 6. Jonathan Barkardi wa Mayence afite ibisindo 6. Lucas Nimecha wa Wolfsburg afite ibisindo 5. Christopher Nkunku umunya Umufaransa afite akina Leipzig afite ibisindo 5. Florian Wirtz wa Bayer Leverkusen afite ibisindo 4. Yusuf Yulai Pulsen afite ibisindo 4. Uyu afite inkomoko muri Tanzania akaba akinira ekipe ya FC Leipzig. Reka tuve muri Bundesliga turabire hamwe no muri Ligue 1 mu Bufaransa ingene byari ivyifashe. Batanguye ku munsi wa gatanu bari bageze kuri 14e journée. Monaco inganya na Lille 2-2. Paris Saint-Germain itsinda Nantes ibitsindo 3-1. Lionel Messi atsinda igitsindo cyo ca mbere muri Ligue 1. Rennes itsinda Montpellier ibitsindo 2-0 mu gihe Montpellier beretswe n'ikarata itukura. Brest itsinda Lens ibitsindo 4-0. Bona mu Bufaransa yarama carton rouge gusa. Lens beretswe ikarata itukura kucyo bajya ibitsindo 4-0. Strasbourg inganya na Reims kimwe ku kindi. Angers itsinda Lorient kimwe ku busa. Mainz inganya na Bordeaux 3-2. Troyes itsindwa na Saint-Etienne igitsindo kimwe ku busa. Vyakabaye kera kabaye Saint-Etienne nayo nyene iratsinda. Clermont itsindwa na Nice 2-1. Lyon na Marseille banganya ubusa ku bundi. Match iza no guhagarara bivanye nuko umukinyi Dimitri Payet wa Marseille yaje gutegwa igicupa cy'amazi n'abafana ba Lyon. Match barayihagarika tutazi igihe izobandaniriza twabigarutseko. Gushika rero equipe ya Paris Saint-Germain ifite 37 ni ya mbere irusha Nice amanota 11 ifite 26 ni ya kabiri. Rennes ya gatatu ifite 25, Marseille ya kane ifite 28, Lens ya gatanu 28. Equipe nka Lyon iri ku mwanya w'indwi n'amanota 20, Monaco iri ku mwanya w'icenda n'amanota 19. Zitatu za nyuma ni Clermont 18 ifite amanota 13, 19 ni Saint-Etienne ifite 12 ni ya 19. Metz gushika ubu ni ya 20 ifite amanota 9 yonyene. Ababenze gutsindo vyinshi ni Jonathan David umunya Canada akinira Lille afite ibisindo 10 no wa mbere. Amine Diouli ni Mufaransa akinira Nice afite ibitsindo 8. Gaëtan Laborde wa Stade Rennes afite ibitsindo 8 nawe nyene. Bamwita Diallo wa Strasbourg no wa kana afite ibitsindo 7. Wa Sam Ben Yedder wa Monaco afite ibitsindo 7. Mohamed Bayo wa Clermont afite ibitsindo 7. Delort wa Nice afite ibitsindo 7 nawe nyene. Mbona ari beshi cyane. Wobi Kazli umunya Tunisie akinira Saint-Etienne afite ibitsindo 7. Kylian Mbappé Lotte afite ibitsindo 7 no mu Faransa akinira Paris Saint-Germain. Dimitri Payet yaraye atewe igicupa cy'amazi n'abafana ba Lyon afite ibitsindo 6. Nibeze yuko yari kuduza ibitsindo yari kubana 2 agashobora kujya mu mamere Bitel. Amwita Blas wa Nantes afite ibitsindo 6. Ekitike uyu akinira Stade Rennes no mu Faransa afite ibitsindo nawe nyene 5. akaba uko vyifashe muri mu Bufaransa muri Ligue 1. Reka tuve muri Ligue 1 turabe no muri UEFA Champions League gatoyi ejo no ku munsi wa gatatu bazokina bakazoba bageze kuri journée ya gatanu. Ni kuvuga ngo kugira ni match ibanziriza iya nyuma mu byo twita amapule muri bazohera muri mu itsinda rya gatanu muri mu itsinda equipe ya Dynamo Kiev izokwakira ejo gejisaha imwe mu 15 izokwakira Dynamo Kiev izokwakira Bayern Munich. Villarreal yakire Manchester United herukanye n'umumenyereza sinzi ko Manchester United izokikura muri Espagne bajya batipe ba Carrick na ba Fletcher sinzi ko bazohikura. Ndabona ari ibintu bigoye cyane ariko reka turinde. Urukino ruzorukomeye cyane ni Chelsea izokwakira equipe ya Juventus izoba igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Barcelona yakira Benfica. Xavi urukino rwe rwa mbere muri Ligue des Champions turabe ko azorutsinda. Sevilla izokina na Wolfsburg. Malmo ikina na Zenit. Lille ikina na Leipzig. Young Boys ikina na Atalanta ni ku munsi w'ejo. Naho nyine mu itsinda rya mbere bazokina ku munsi wa gatatu. Besiktas izokina Ajax, Inter yakire Shakhtar, Sporting yakire Dortmund, Manchester City yakire Paris Saint-Germain, Atletico Madrid yakire Milan AC,
Liverpool yakire Porto, FC Bleach yakire Leipzig, Sheriff yakire Real de Madrid. Gushika ubu rero kuno bimeze muri groupe E, Manchester City ni ya mbere ifite 9, Paris Saint-Germain ifite 8, ya kabiri FC Bleach ifite 4, ya gatatu Leipzig ni ya 4 ifite inota rimwe. Muri groupe B, Liverpool ifite 12 ni ya mbere, Porto 5, Atletico de Madrid ifite 4, Milan AC ifite 1. Liverpool yamaze kuronka itike yo kuja muri 8e de finale. Milan AC nibaza yuko byamaze kurangira inota rimwe ryonyene. Muri groupe C, Ajax 12, Dortmund ifise 6 na Ajax yamaze kuronka itike, Sporting ifise 6, Besiktas ifise ubusa. Muri groupe D, Real de Madrid ifise 9, Inter indwi, Sheriff 6, Shakhtar 1. Muri groupe E, Bayern ifise 12, Barcelona 6 ni ya kabiri, Benfica ifise 4, Dynamo Kiev ifise 1, Manchester muri groupe F ni ya mbere ifise 7, Villarreal ifise 7, Atalanta ifise 5, Young Boys ifise 3. Iri groupe F ya Manchester ntibiradadanuka, ubona yuko amakipe yegeranye cyane, 7, 5, 3. Muri groupe G, Leipzig, Salzburg ifise 7 ni ya mbere, Lille ifise 5, Wolfsburg ifise 5, Sevilla 3, naho nyine ubona ko bitaradanuka. Groupe H, Juventus ifise 12, Chelsea ifise 9, Zenit ifise 3, Malmo ifise amanota ubusa. Akaba ari uko vyifashe muri UEFA Champions League, bakaba bazokina ku munsi w'ejo no ku munsi wa gatatu, ngira ngo tuzobigaruka ko amazita azoba yabaye. Reka rero nuko twabibabwiye duhere muri Afrika. Yes. Duhere muri Afrika. Yes. Reka duhere muri Afrika. Nivyo. Duhere muri Afrika, turahera mu gihugu cy'u Rwanda. Yego, mu gihugu cy'u Rwanda bariko barakina champion y'u Rwanda bayita Rwanda Premier League. Barageze ku munsi wa gatatu, Espoir inganya na Gicumbi ubusa ku bundi, Gorilla itsindwa na AS de Kigali igitsindo kimwe ku busa. AS de Kigali irimo abarundi nk'aba Chabarara. Gasogi United itsinda Rutsiro 3-2, Gasogi ya KNC yabaze ko ngaho yavuze amajambo menshi cyane. Kiyovu Sport ingana na Police igitsindo kimwe ku kindi, yari match ikomeye cyane. Kiyovu Sport Etoile de l'Est itsindwa na Musanze iwayo ibitsindo 3-2. Rayon Sport itsinda Bugesera ibitsindo 3-1. Bazosubira gukina uyu munsi barabandanya kandi Police izakina na Gorilla, Bugesera ikinye na Gasogi ejo, Gicumbi izokina na Kiyovu Sport ejo nyene, Rutsiro ikina na Mukura Victor Sport ejo, APR FC izokina na Rayon Sport. Iyo match Armée Patriotique Rwandaise tuzoyirabira hega bashiro match kuri Azam ngira bazowerekana. Azam sinzi mu mwaka weze yerekana amasha tuzora mu Rwanda, reka tuzora ko yerekana. Iyo ni match yo kuraba. Ni APR FC ku munsi w'ejo gicisa 9 izokina na Rayon Sport. Niba yita muri gikuru bahuye basumbanya gute. Reka turabishikako. AS de Kigali ku munsi wa gatatu izokina na Marine, Musanze ikina na Espoir ku munsi wa gatatu, Etoile de l'Est yakire Etincelle ku munsi nyene wa gatatu. Kuri classement ni AS de Kigali ifise amanota 9, Rayon Sport ni ya kabiri ifise amanota 7, Gasogi United ni ya gatatu ifise 7 nayo nyene, APR ifise 6. Kuvuga Rayon Sport ni ya kabiri, APR ni ya 4, imwe ifise 7 iyindi ifise 6. Urumva ko ta difference nyine hari, nta budasa bunini buhari, amanota sana yegeranye. Ni kuvuga Rayon Sport itsindwa, APR ije ku mwanya wa kabiri. Yes. Nuko rero byifashe. Musanze ni ya gatanu ifise 6, Police ni ya gatandatu ifise 4, Gicumbi ni yindwi ifise amanota 4, Espoir ifise 4, Kiyovu ifise 4, Bugesera ni 10 ifise 3, Rutsiro ni 11 ifise 2, Marine ni 12 ifise inota 1, ifise inota 1 yego. Rutsiro oui. Marine ifise inota 1, Mukura ifise inota 1 ya 13, Etincelle ni ya 14 ifise 1, Gorilla nayo ifise 1. Gushika ubu equipe yitwa Etoile de l'Est yano bita Ikibungo ifise amanota ubusa. Reka turabe no muri Tanzania sivyo? Yes. Tanzania Azam muri Vodacom Azam yakuye mu karere. Yes. Gusa mugabira no biracabatera inkunga. Mugabo nibaza yuko Vodacom ariyo mutera-nkunga mukuru, niyo bitiriye niyo championnat yabo. Vodacom Premier League bayita Prisons ya equipe yawe, equipe y'aba prisonnier. Yes, hari ku munsi wa gatanu yatsinze equipe yita Mbeya Kwanza 2-1. Urumva ko ikaze yarasi prisonnier imfungwa kabisa. Yes. Imfungwa zatsinze abantu bakomeye. Yego.
Police Morogoro itsindwa na Coastal Union kimwe ku busa ku munsi wa gatanu nyene. Ku munsi wa gatanu bita Luvu Shooting itsindwa na Simba Sports Club Wekundu wa Msimbazi 3-1 ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa gatandatu bayita Mbeya City Council itsinda Mtibwa Sugar 3-1. Namungo inganya na Young Africans kimwe ku kindi. Igitsindo cha Yanga kinzwe na Saidon Dibazonkiza kuri penalty kuri penalty ku 80 yinjiye Simba Simbu yari yabahejeje yabatsinze yataba Saidon Dibazonkiza habayemo n'umutuku nkuko bamwita habayemo rouge Dibazonkiza ku ruhande rwa Namungo biboneka yuko izi timu ziba zikomeye cyane ziba zikomeye cyane Namungo rero inganya na Young Africans ibitsindo kimwe ku kindi igitsindo cha Saidon Dibazonkiza cyo kugombora ku 80 cha penalty hariya bamutazira ngo ni antibiotic yes Geita Gold itsinda Kagera Sugar 2-1 hari ku munsi wa gatandatu. KMC itsinda Azamu ba KMC na Azamu bazokina ejo nako bari bakinyeje mwana hamwe zitariko na Dodoma Jiji ntiyamaze zitariko na Biashara United bituma Young Africans zero ni ya mbere ifite 16, Simba Sports Club ifite 14 ni ya kabiri, Mbeya City ifite 10, Police Morogoro ifite 10 ni ya kane, Dodoma Jiji ifite 10, Kagera Sugar ifite 8 ni ya gatandatu, Mbeya Kwanza ni yindwi ifite 7 nyene, Coastal Union ni 8 ifite 7, Azam Football Club ifite 7 ni 9, Biashara United ni ya 10 ifite 6 na Mungo 11 ifite 6, Luvu Shooting ifite 3 ni 12. Azam Football Club nako Geita Gold 13-5 Prisons ya kipe yawe ifise 5 ya 14 Mtibwa Sugar ifise 2 ya 15 ushikubu KMC ifise amanota 2 ni ya 16 akaba ruko byifashe muri Vodacom Premier League mu gihugu ca Tanzania championnat ikinwamo n'abarundi beshi cyane. Yes ego akaba ruko iki twobabwira muri Afrika muri rusangi. Yes, reka tuve muri Tanzania no mu Rwanda tuci tugaruka ngaha iwacu mu Burundi turabire hamwe ingene championnat yagenze bariko barakina umunsi wa 13 yes byo bita 13e journée inkino zatanguye ku munsi wa gatanu equipe ya Flambeau du Centre hari igiteka kuri stade Ingoma yakira Olympique Star itsindwa ibitsindo 2-0 ibitsindo vya Flambeau du Centre bijwe na Abdullahim byose ku mota 32 n'umota 79 Olympique Paplay yes ibitsindo byose vya Flambeau du Centre ku munsi wa gatandatu rero nyene babandanije equipe ya Vitalo FC hari ya mu gisagara ca Bujumbura itsinda equipe ya Lekroko ibitsindo 2-1 igitsindo cinjwe na Kanje hamwe na Jean ku munota wa 18 Top Junior Mukayanza yayakiriye Bujumbura City banganya igitsindo kimwe ku kindi igitsindo cha Top Junior cinjwe na Hamiles ku munota wa 59 igitsindo cha Bujumbura City kigomborwa na Edouard ku munota wa 66 Aigle Noir ari ku kibuga Nkurunziza Peace Complex imakamba itsinda Lukinzo FC equipe ya Police ibitsindo 2-1 ibitsindo vya Aigle Noir byinje na Ngabonziza Blanchard ku minota 45 ikindi cinzwa na Botuli Holy ku minota 36 mu gihe igitsindo ca Rukinzo cinjwe na Junior ku minota wa 87 ku busi na gatatu equipe ya Royal FC hali ya ku stade Ingoma Igitega yakira Flambeau de l'Est banganya ubusa ku bundi ku musi bana barabandanije equipe ya Bumamulu hali ya ku stade Urunani yo mu Cibitoke itsinda equipe ya Kayanza United ibisindo 4-1 Musongati FC hali ya Igitega itsinda Atletico New Oil Academy ibitsindo 2-1 mu gihe equipe ya Musongati yari yeretswe n'ikarata itukura ariko iza gutsinda equipe ya Atletico New Oil ibitsindo 2-1 Dynamique hali ya mugisagara ca Bujumbura yari yakiriye equipe ya Messager Dongozi ishobora gutsinda Dynamique igitsindo kimwe ku busa igitsindo cinjwe n'umukinyi Vyamungu Laoul ngira ngo Jibile urukino rwa Atletico New Oil na Musongati sinumva gituma Musongati yatsinze Atletico New Oil mu gihe barose ikata itukura ku moto 8 gutyo Musongati ishobora gutsinda ibisindo 2-1 ikipe ya Atletico New Oil bega Atletico New Oil ko biragenda gute ko mbona abafana baba bidoga
sinzwi zibiri zikurikirana babidoga ole 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 ubona gute muri Atletico niyo risk habuze ko mbona ngo abakinyi bafashwe neza bafungura neza baryama heza bidaprasa neza biva kuki Mboje ribaza ko ni ibintu bibaho muri football gutakaza gutsinda cyangwa kunganya byose bibaho kandi Paul umufana ni umuntu yamashaka intsinzi buri gihe ujya umufana ntiyigera abona ibihe bibi canke vyiza yakunda ibihe vyiza ikipe irimo gusa ariko ibihe bibi kundira umunyenga ibihe bibi ntubimubwire yego mbona uvuga rero yuko inyuma yo abafana babonye batsindiwe ngaha na Top Junior bakongera bagatsindwa na Flambeau du Centre ni ibintu nyene bitabaryohera kuvuga nibisanzwe ariko ni ibintu bishika kandi nibaza yuko equipe abafana ba Niyo iri ikintu kiba cyabashavuje gose nukuba bumvise ngo batsinzwe n'itimu idakwiye ariko gusa nje no bibutsa yuko bibaho naho babagukuriyemwe babiri baragutsinda yego niko match imera muri make rero Atletico Niyo iri nibaza yuko iracari ku kibanza yarakorotse ikibanza yego niko bimera ntushobora gutakaza kabiri ugume hahandi hariho abaca bakudubura bari inyuma ariko nibaza yuko bagiye kuzobijamo reka cyo tubigaruka ko twihute tunyarutse gushikura Bumamuru FC iracari ya mbere Olympique Star yo ntiyakinye Olympique Star yarakinye na Flambeau du Centre bayisize bibiri ku buso nabivuze bakinye ku munsi wa gatanu nawe nyene ubona ko urutonde rwa championa yaraduze yaramanutse yari mu kibanza ca 10 ya 12 abantu ntiwoduga watsinze yakorotse ko ibibanza bibiri itimu zo ngara biboneka yuko ekipe z'igitega kuvuga ko zibonera ekipe zo ngaha muri uno mwaka muga siko byahora bimeze imyaka yahera ekipe z'igitega nazo zahora zikubitwa cyane ngira bivana n'integuro burya jewe ikintu ndiko ndabona muri championnat y'u Burundi wateguye wese wagusumbije gutegura aragutsinda okay ni Bumamuru iracari ya mbere FC 32 Musonga TFC FC 23 Flambeau du Centre 22 Aigle Noir 20, Messager d'Ongozi 20 ni ya gatanu, Atletico Niyo ni ya gatandatu 19, Top Junior naho nyene nyuma yo gutsindwa FC 19, Burundi Sport Dynamique 18, Vitalo FC 18, Rukinzo FC 16, Bujumbura City 15, Olympique Star 15 ni ya 12, Flambeau de l'Est 18 ni ya 13. Royal FC Muravya 13 ni ya 14, Kayanza United ifite amanota 10 ni ya 15, gushikura Kloko ni ya 5 ni 10 ifite amanota 5, gushikubu ufite ibitsindo byinshi bamwita Banza Patrick wa Bumamuru afite ibitsindo indwi, Ndikumana Landry wa Atletico Niyo baganya ibitsindo indwi, bamwita Nduwimana Desire nawe afite ibitsindo indwi wa Burundi Sport Dynamique ubona ko ama equipe abakinyi batatu bose banganya Mbanza Patrick, Ndikumana Landry, Nduwimana Desire wa Bujumbura City bose bafite ibitsindo indwi, Gakiza Eme wa Flambeau du Centre afite bitandatu, Nzeyimana Jean wa Messager d'Ongozi afite ibitsindo bitandatu, Tampo Chancy wa Aigle Noir afite ibitsindo bitatu nawe nyene, Kireko Yves wa Musongati afite ibitsindo bitandatu, akaba ariko byifashe kuri journée ya 13. Ngaha bararekanye abo bita aba homme de match buri rukino abaranze urukino reka turabe aba homme de match yes reka turabe les hommes du match homme de match ego ku rukino rwa Musong Olympique Star yakigwa na Flambeau du Centre, umukinyi bita Lukundo Abdulrahman niwe yabaye homme du match wa Flambeau du Centre. Urukino rwahuza Bujumbura City na Top Junior, umukinyi yitwa Habuka Papi ni goalkeeper wa Top Junior niwe yabaye homme du match. Samuel Juliet entre ya equipe yande ya Bujumbura City na kinande
Buja City reka sinabibona neza urukino rwahuza anti ya Bumamuru na Kayanza uwabaye homme du match bamwita Buzunza Mana hagati ya Bazunza Mana niwe yabaye homme du match. Message Dongozi na Burundi Sport Dynamique bamwita Nizigimana Ismail yabaye homme du match. Tampo Jansi yabaye homme du match hagati ya Eden Noir na Rukinzo. Vitaro nande Vitaro na Lekloko wabaye homme du match ni Juste Puki. Isa Iber Sabimana yabaye homme du match mu rukino rwahuje Musongati na Atletico New Oil. Akaba ari uko byari byifashe turabire hamwe no mu cicaro ca kabiri turabwira inkino zagenze urutonde rwa champion naruvuze bamoni ya mbere naruvuze n'abameye bite nabavuze. Okay ego muri Ligue B naho nyine barakinye ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 17 equipe ya Lerière yatsinze Magalang Boys 3-1. Interstar inganya na Tel Aviv kimwe ku kindi. Muzinga itsinda Intwaro mu 3-0. Legends Athletique batsinda LLB batsinda Legends Athletique 2-0. Ku munsi wa Mungu Buhumuza yanganije na Garage Express ubusa ku bundi. New Force inganya na Delta Star ubusa ku bundi. Lumière Domumba itsindwa na Les Elephants 3-1. Moso Sugar itsinda Tigre Noir kimwe ku busa. Gushika ubu mu mugwi A Interstar 16 n'ibitsindo 8 by'umutahe. Tel Aviv 12 ibitsindo 4 by'umutahe. Magalang Boys 10 ibitsindo 3 by'umutahe. LRB 9 ibitsindo ubusa. Lerière FC ibitsindo 8 ibitsindo 5. Muzinga FC ibitsindo 8 ibitsindo 5. Legends Athletique bafise amanota 2 umwenda w'ibitsindo 11 mana yanje. Intwaro muri gushika bafise inota 1 umwenda w'ibitsindo 15. Muri groupe B Garage Express y'Igitega FC 13 ibitsindo 5 by'umutahe. Moso Sugar 13 ibitsindo 3 by'umutahe. Tigre Noir 11 ni ya gatatu ibitsindo 4 by'umutahe. Ni Force ni ya kane amanota 8 ideni y'igitsindo kimwe. Buhumuza FC amanota 7 ideni y'ibitsindo 2. Delta Star yo mu Gatumba ifise amanota 6 ibitsindo ubusa. Les Elephants ni y'indwi ifise amanota 4 ideni y'ibitsindo 3. Lumière Domumba ni ya nyuma ifise ideni y'ibitsindo 6. Akaba ari uko vyifashe mu Burundi muri Premier League no mu cicaro ca kabiri muri Ligue B. Ngira ngo turangiriza ngaho. Okay turangiza ariko ni ibintu byibonekeza ko Interstar nubiguma izanikira. Ego muri deuxième division objectif yo kugaruka muri première kabisa aba baraza mu mugwi B naho urabona ko Garage nayo Igitega na Garage shira kubona umwaka Igitega bagira ariko mu mugwi B nibiradadanuka kubera Garage Express ifite 13 ni Moso Sugar 13 nyene ba Moso Sugar Tigre Noir 11 byarayinaniye kuduga ko sinzi ko uyu mwaka yodu ishora kudutana ugasanga nk'ikipe mu cicaro ca mbere kuko iri mu ntara zike zidafise equipe na Karusi ariko byo bari byiza vraiment hari ahantu habonetse equipe iri ukuvuga ni Bururi ni Cyankuzo ni Karusi na Rutana izo equipe zitagira na Kirundo zitagira equipe mu cicaro ca mbere izindi zose zirazifise Kayanza yifise Moso Sugar nguvu rero turabe yuko nahari kure nabo Buhumuza niyo ngaho mu Cyankuzo tubize ko Kirundo na Mwaro na Bururi zo ataname equipe zifise mu cicaro ca kabiri Kirundo Mwaro na Bururi aba equipe zifise eko bibaho reka turangize dushimire cyane abariko baradukurikira dushimire abo twahamagaye bakatuvugisha Shehe na Marcel Shadrack tumushimire cyane abafana ba Manchester United tubakengurukire gose kuba bashoboye kutuganiriza muri kino ikiganiro bakadufasha nawe Jibril ndagushimire cyane ndagushimire cyane Paul nawe merci beaucoup dukengurukire cyane n'abari kuri kamera ni MC Mango yatuma aya mashusho muyabona neza cyane n'uwari umuhinga gw'ivyuma mu Tatwaibu nawe tumushimire cyane dushimire n'abakunzi bacu bariko badukurikirana tubashimire gose aba sportif mwese bariko badutega amatwi tubibutse ko yari Iwacu Top TV mu kiganiro Iwacu Sport News
tubakenguke gusa tubabwire ko ikindi kiganiro ari ku munsi wa gatanu ariko tubibutse ko ejo ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu ni UEFA Champions League aho ama equipe zogenda ririmba ngo sisore mereze equipe amwe akubitwa ayandi ababara abandi barara kwijoro barara bababaye reka tubashimire cyane ngwiye tuti naho utaha ciao hasta la vista